banyakubahwa mukuru w'igihugu namwebwe mwafatanije urugendo mbanje kubashimira bimwe bivuye ku mutima n'ukuri kubona nshoboye gushikanga murambabarira nagize emotion nyinshi jewe rero mba ngaha mu Bubirigi kandi ndahamaze igihe mugabo nkaba naragize ingorane zimwe zidasanzwe i Burundi. Umugabo wanje muramuzi yitwa Ndayirukiye Cyril, akaba yaheruka kwitaba Imana mu minsi yahe mwaka uheze. Ibintu byashika tuvyumva nk'uko umenga c'est une histoire twavyumvira ngaha turi ngaha anye ubu nazananye je n'umwana. Hanyuma ukuntu vyagenze rero ikintu cagiye kumbabaza nuko yahavuye yitaba Imana. Yitavye Imana umuntu akiyumvira bikamusiga mugabo nukuri abantu baratubaye hafi kandi nagira ndabashimire ko mwadufashije tukamuhambana iteka nukuri. Bikiba twasa n'abaguye nta n'umuntu yumva umenga yarengewe vyamusize, mugabo twarashoboye kuza turamuhambana iteka nukuri mwaramuduhaye kandi bambwiye ko mwigoye abantu bigoye cyane kugira baza baramwunguruza bamuvana barondera morgue babura basubiza birateba burira ngo burabirira ko nukuri nagira ndabashimire cyane gose. Hanyuma narandiriye numvise imigambi yanyu n'umugambi nari maze imisi je niyumvira ego naramugaye kandi ubwo bumuga ntibwavuye ku kindi. Imbeho yino yaramereye nabi nukuri ngira ngo umwanya mwahamaze mwawuyumvise. Imyaka rero ndahabaye naje nari nishoboye sinari bwamugare nari nkomeye nazanye umwana akiri muto hanyuma shaka yigire haruguru kugira ngo narabe yuko amashure yo yiga akayaheza tukazosubira inyuma afise bagaje atahanye y'ivyo yize. None uwenye ayo mashure yayahejeje aho mperuka i Burundi rero barambwiye baterega na hariya ibintu byose biri mu minwe ya leta. None gutaha ndiko niyumvira gutaha je nzoshikira hehe? Nariko niyumvira mbega yemwe umwana ko akiri muto wewe bizogenda gute? Hanyuma narandiriye igikuru nashaka kubaza nuko nukuri mwoshobora kunshikiriza nabikeye basi umuntu akabishikiramwo kuko ngaha naho nzoguma je harananiye navyo noshobora kuguma ngaha. Umwana nawe mfume ngende kuburira zoshikira kuko nawe nyene ntashobora kuguma ino wenyene nahakuze ategezwa kuzogaruka. Je numvise amajambo mwavuze nyakubahwa mukuru w'igihugu nukuri nagiye numva mosoza korokera hasi ngo ntaho zirugwanko rwa nyina canke rwase. Nta mwana yoba victime, nta muntu yoba victime y'ibintu atakoze. Nukuri iryo jambo ryanezereje. Hanyuma rero umuntu atarandiriye vyinshi ingira ngo iciyumviro mwacumvise nukuri ntabara mukanshikiriza bike canke ibishoboka. Umuntu akaza akicara nta kazi nkikora nta mutongo nkirima ntajyo ngishobora mugabo ibiriho umuntu yogerageza akavyicaramwo akagerageza akabiteza imbere kandi byariho nukuri bishobora gufasha umuntu kandi bigafasha n'abandi. Jewe mu majambo make nivyo reka ndeka abandi bavuge kandi buriko burira. Murakoze cyane ndakengurutse inyishu muza kumpa.
kugira ngo nitwirirwe turakiteba ko ico kibazo icambere muzi mu mategeko nuko niyo umuntu ariko ariha indishi twa conjugal ntiyigera ibamwo mu byo bashobora no gufata inzu y'umuryango yama iri sacré aho rero nagira nkuremeshe ingira amategeko abivuga inzu y'umuryango iminsi yose iri sacré nivyo rero urumva ibindi byose baja kuraba mu mategeko mu gico ngenda kubwiye yuko ico ndakizi novuga yuko ntushaka kuvuga ngo wabuza utaha mugabo kubera iyo atabantu bahaba leta urumva ni nkuko ntiba iri twa familiale mugabo nk'ubu iyo mwari Bujumbura mwoca muvuga muti ngiyi inzu y'umuryango mukayibamwe ico ndakizi urumva ibindi byose ibindi ni ibintu biri mu mategeko kandi nakubwiye yuko umuntu naho aba yacumuye aguma ari umurundi aguma ari umuntu ico yituma afatwa nk'umuntu bandanya rero abandi ngirango ngaho arashobora guca arema arashobora kuvuga akantu gatoya ka raporo n'ivyo by'inzu kuko nababwiye ko ntaco ngishoboye gukora kugira ngo umuntu agira ati dagiye hariya ndiko ndarima n'ukuri naramugaye vy'ukuri kwera imbeho yino amagufa amaguru ibiki mugabo nashaka kuvuga nk'ahantu hari nk'ihoteli umuntu akakorera aho hantu kugira abeho ivyo nakubwiye basigara baraba mu mategeko nta muntu numwe ariho kugira arenganywe urumva umaze gutaha ibindi babiharura bariko bararaba no mu mategeko n'ingene bimezega so kuvuga none abana baca bangara ntibibaho nivyo turiko turavuga ubu mumenye yuko ubutegetsi bw'igihugu bukora bukurikije ubuntu nayo nyene none tuvuze leta vyeyi bamwibaza ko turiho tuvuga iki ntituriho kugira ngo dutoteze abana b'igihugu amategeko niyo aca atunganya murumva yuko mugabo deja intambwe yo gutaha mwamaze kuyumva hanyuma ibindi bisigara bica bikurikira rero baraba ingene bigenda ibyo rero sinoca mvuga ngo ngaha niho nobikorera murumva yuko ari ibintu bica mu ma procedure ubundi nabaze ntaco ni washika uzoheza tubigira nyakubahwa mukuru w'igihugu na je mperuka mu Burundi mu 2019 igihe mperukayo nari ngiye kuraba dossier yari maze umwaka muri parke ya Mukaza ngiye bambwira bati dossier yawe tugomba tuyiheze haheze amasaha 3 nzi yuko iyo dossier igomba ihere nitwa Josiane Ndayikengurutse iyo dossier yari iri muri parke ya Mukaza kuva muri Octobre 2018 nitwariwe n'ishirahamwe ryitwa DHR akoreye imyaka 18 hanyuma umwaka uheze nari nababajije niya bashobora gutembera barambwira ko atakibazo bariko baragira ama enquête hamasubirayo haheze umwaka kugira ngo mbaze aho bigeze umuprocureur yarahariye mbwiye ati dossier yawe twasanze ata kintu kirimo tugomba tuyugare tuyiclôturer jencha dataha bacha barambwira ndababaza ingene bigenda yuko bazoca bampa attestation de non poursuite judiciaire chandigira haheze amasaha 3 nca ndonkundi mutahe mushasha wo kwa procureur wa Mukaza mugabo ni procureur près de la cour d'appel unsaba kwitaba mugabo nanje nari nasavye konje gindwi zibiri ryari riheze hageze mu ijoro uwo busi nyene nza numva umuntu amamagaye atahubwo wowe bariko barakurondera hariho mandi kurondera ngwa mu gahundwe ndavuga nta hantu ni nahaguma mpava nja mu gasho nakazi narondeye ndi ko mu Bubiligi mpava ndakabura nca ndomoka gushika iyi saha aheze imyaka 3 presque iyo manda iracahari iyo dossier nubu iracari rumva iracari enquête sur enquête ariko ico nashaka kubasabaga mukuru w'igihugu nuko abantu batokwama baje inyuma bakoresha igikenye kugira ngo ama dossier
ajanye n'ivy'akazi ngo aze kugwa mu bintu penal ataco bisa bijanye kubera bakora mu abaza amategeko bavuga yuko le dossier social le dossier pénal sursoit le dossier social. Muri make hari abantu benshi bagwa mu mporero yuko bitwariye ababakoresha kubera akazi haba hariho ibibazo mugabo kugira ngo ntihagire naho bija urubanza ntigwigere ruvaho ruri baca baruhagarika ntigwigere ruvaho ruri ubu tabwe nagira mvuge yuko ivyo bijanye no mu butungane koko amahinyu arimwo mwama mwumva ndiko ndabivuga nivyirirwe biragusaraza n'ukundi aha andazi yuko muri parike nama ndiko ndabaza imisi yose uyu muntu numvise afungiwe ikimbwira ingingo imupfunga nama nabatabaye urumva rero gusa ingorane kubera kare umwizero mu nzego z'igihugu ntiwari munini nico gituma umuntu yumvise ngo manda yumva ko kabaye mugo uragenda babwire ivyo birabaho umuntu agashaka kurenganya umuntu washaka nkaho je kubera amaze kuronka ibintu vyinshi amahinyu atari make ubu hari n'abantu muburana akarabati je kugira ndamwegeke reka duyihindura ibe dossier penale bagaca bavuga ngo ro penale tiero civile aneta exactement urumva rero mwene ivyo iyo tubimenye twebwe duca tubabaza kandi bica bitoga umuti mugabo iyo uciye hunga naho urumva ntibizoterwa umuti none ninda zobipfuka uciye wiruka ivyo rero vyama vyabaye je ndazi abantu maze gukura mu mabohero parake zabajanye benshi baca banyandikira ikete banyandikira message ngaca mbaza uyu muntu bimeze gute bakambwira none uyu yarakwiye gupfungwa ibi vyajemwo penale gute haba hariho abantu rero ivyo bari barabimenyereye mugandazi yuko ubu uko buca siko bwira ibintu biza birahinduka hariho n'umuntu uvuga uti none basi na hari dossier penale ko atari dossier mbona y'ubwicanye bukomeye kubera iki atoburana yidegevye ntaye kazobazi kamukubita mu gahaka ivyo vyose muhamuvyumva avuga ndetse numvige n'umuntu atari umwicanye apfungwa hariho aba escrow bavuga ngo urumva rumo escrow ari iki ubu rero hari n'icigwa mu butungane mu bushikanganje bw'ubutungane bariko bariga ubunyene nabwiye uretse bimwe nababwira vy'abana bapfungwa batakoze icaha hariho rero nibi vyabo bapfungwa atarabicanyi kefere none bokora iki urumva akavuga ati none nk'umuntu yasomoye igitoki uci uja kumupfunga akamara amezi n'amezi urubanza rwe rukazocibwa heze imyaka 3 ati none ngaho tuba twungutse iki ivyo rero nivyo turiko turiga wewe rero ahubwo vyiza warukwiye kuza kugira ngo emwe mu bisanzwe je ndabizi ababura amatare nk'ubu iyo haba nk'ubu wari gucuka ivuga ubwo nyene kandi ndabizi wavuze uwo mu ntahangwa niwe bamaramarije ku kibuga procureur wo mu ntahangwa bamaramarije ku kibuga kandi jewe nari naramubwiye nti wewe usagumeze uko wewe uzobona ikintu umuntu yavuze ngo nk'ubu ngo umugore ngo yishe umuntu ngo afise ngo umwana w'amezi 3 ngo ntashobora gupfungwa hari umu procureur ntuze none nk'ubu baciye abiciwe umuntu baciye bamwihora nawe bakamwica ninde bamwisha none ivyo samakosa urumva leta iba yase gukingira umuntu iramuretse bamwice urumva hariho nirwa ndabagirisha ukwezi imisi yose ndabagirisha inama kuko ibirego nk'ivyo nama nabirose rero ahubwo wewe woza ahubwo kugira ngo tumenye iyo dossier neza ici cahabona bondwi zibiri nzocanze sagira amahoro murakoze cyane kandi karibu turabashimira kubabona imbere yacu jewe ikibazo ca mbere nashaka kubaza ni kibazo tugenda gusaba muri ambassade bakadusaba ico bita nitwa Chimpayero Kadi mvuka ifota wi commune Ndava ikibazo ca mbere nashaka kubashikiriza
ni ikibazo tugenda muri ambasade tugiye gusinyisha agaprokirasiyo, hari aho kaba kanditswe mu Kirundi, hari aho kaba kanditswe no mu Giswahili, hanyuma bakatubwira ngo nitugende ngo kwa notere. Hanyuma kwa notere, uwo munotere hari uwo munotere yabyitoreye yironkeye akamarshe aradusinyira. Mugabo jewe numva ibyo bintu ntibingiye ko genda ku munotere wanje, ndamubaza nti mbega ibi bintu kubinsinyiye, donc kubinsinyiye urabyuba ati ibi bintu jewe ndabigusinyiye kuko ndakuzi, yaba ntari ndakuzi nabyo nagusinyira. Hanyuma jewe ntaco yansavye, urumva yaranzi munotere wanje candaza. Ariko uwundi munsi ndaherekeza umuntu sinzi ngaho i Buruseli, bambwira bati genda ubanze ugende kwa notere. Bwambira sinari ndabizi, tugende kwa notere kubera iki notere ni warabe ibintu byo mu Burundi. Niho rero twagenda kundi munotere, hanyuma aratwaka amahera turamuha. Je nkavuga nti none ambasade ibiri ngaha kubera amafere y'abarundi iserukira abarundi, kandi muri ambasade hariho service juridique. Iyo service juridique ishobora gusinyira umuntu agiye kurondera iyo procuration, kandi ayo mahera 20 akinjira muri ambasade yacu, kuko ayo mahera naho uwo muntu uzeye uwo munotere tugenda tukayamuha wewe isanfu aragusinyira kuko uje kubimusaba. Nico gituma nagira nsabe rero ico kibazo mukaciga ambasaderi cyane, hanyuma bakamubagira iyo service juridique, umuntu aje gusinyisha ikintu bakaheza bakamusinyira, kandi bobo barashaka kugira rusuivi. Ariko wundi munotere adusinyira inariye na fera aragusinyira ukamuyo 20 yo 30 euro nta bindi. Hari naho nta na dossier yagira, nta na kimwe arakugira ico gipapuro akagusinyira ukacugenda. Ico cyari kibazo ca mbere nashaka gushikiriza, sinzi ko abandi bari bwaciyumvire. Ikindi kibazo ca kabiri nagomba gushikiriza ni kibazo mwari mwabivuze na mwebwe, kuko iyo leta ikunyaze nkuko tubivuga iragushumbusha. Jewe umutama wanje yarafise itongo, hanyuma iryo tongo ndibuka naho ndakuze, nibuka ko ari Kamatari yashinze akarimbi, nari mfise imyaka 6-7 ico gihe bashinga ku karimbi. Mugabo iyi ntwaro yaraje ivuga iti iri tongo ni rya leta, amareta yose yarahaciye kameme. Urumva kuva Kamatari akiriho mwumve ari washinze ku karimbi. Mugabo leta burugumese aravuga yuko ari tongo rya leta, bararitunyaga, barakubita musaza wanje baramubuha. Hanyuma n'ubu rero baca baraza baranubatse no kubaka iyo nzu, sinzi ico bayikoresha. Twese turafise umugambi, turashaka kwitwa l'enfant du pays, c'est-à-dire tukagira ikintu natwe iwacu gituma cyerekana yuko turiho dushaka guteza imbere igihugu. Aho hantu natwe twari tufitiye umugambi gukora ikintu ca association cyo gufasha. Mbere nuwo twashaka kugikorana yari umunevi wanje abari muri Norvège, twagomba kugira un centre kuko hari hôpital kugira ngo tugire ibintu, kuko ari umupisiate tugire twita abantu baba bagwaye mu mutwe. Yari yarose na financement. Mu givyo byose byarapfuye kuko twaciye tuba décourager kubera badutwaye aho twagomba gukorera. Leta nayo yadutwaye tidushumbishije, ntigize ati uwo musaza wanje aragenda imisi yose kuburana, akambwira ngo ndungikira amajana ngo 200,000 ngo ngiye kuburana. Nayo uzoburana gushika ryari? Uburana no guhamba. Musitanteri yarafashe iryo tongo ararima uko ashaka, araruwisha uko ashaka, kuko ryaciye ribe rya leta, twese dutaha gutyo. None ganyakubaha mukuru w'igihugu ni Fota, musitanteri w'Ifota muramuzi, iryo tongo ni rya Runyuguza, bose bararizi, kandi sibo wenyene abandi banyagihugu bose birirwa bararira ko ari musitanteri, nta umukoma nta umuvugisha.
niyo musaza wanje agiye kuburana ntazogenda aje ku tribunal none wumva ivyo bintu bizogenda gute nivyo nagira ndagushikirize mu mukuru w'igihugu turanyarutsa kubera abantu ari benshi je nitwa Bakunda Atanaze nkaba maze imyaka 37 muri diaspora n'ubwa mbere rero mbonye ibintu nk'ibi kandi bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu ntiturambirwe nagomba yuko tumukomera amashi ego bwa mbere niryo jambo nyene ryo kubashimira kugira ngo mugume mubandanya mudufasha muri diaspora cyane cyane kugira ngo ama diaspora agume yumvikana nk'uko mushaka yuko abarundi bose bumvikana hanyuma tugafatwa kimwe hanyuma tugeze kuja mu gihugu naho nyene mukagerageza mukatworohereza nivyo twifuza ngaha muri diaspora ntidushaka ko twosubiranamwo niyo vyaba vyarabaye ivyo bintu turiko turabigwanya ico hanyuma rero hariho diaspora ngaha mu Bubiligi hariho n'iyindi Europe yitwa FODIB abo bose nukuri bavuze yuko bashimye ukuntu mwadutumiye n'ukuntu muriko muradufata akabazo gatoyi gusa kugira ngo ndeka abandi nivyerekeye la carte y'umumambre wa diaspora iyo carte nivyo twarayumvise yaravuzwe mugabo ico twifuza nuko iyo carte kumbure boyireka kubera iragoye kuzoza umuntu aratanga amadolari 50 ku mwaka yohava atuma abantu batiyumvira kuza mu gihugu igikuru nuko tuzoba dufise passport kandi nko muri ambassade bakatworohereza nk'umuntu passport yiwe yaheze nukuri turafise imigambi yo kuza guteza imbere igihugu kubera iki igihugu ni cacu ivyo tuvyumve kuko ntiduhave twimvira ngo nabandi kandi ko mwemeye kutworohereza nukuri natwe twashaka gukora uko murakoze nyakubahwa mukuru w'igihugu ndabaramukije je nitwa Kane Nzisabira nkaba ndi umurundi mu bajene baba ngaha mu Bubiligi comparé abandi bantu je sinaje fise ingorane naje kubafasha solution muri kiya gitabo mwabuze mushaka kwandika cama solution amazi muri Tanganyika amazi iminsi aduga abantu barafasha amakredi yo kubaka amazu ntibayana babe mu indani hariho technology y'ama tetrapode ni ikintu bwinstalla mu mazi ikabloka amazi ntasubire kuduga hari abantu benshi nk'abajya ba mu Gatumba n'abantu bose bari kuri plage n'abantu bose bafise ikintu kiri à côté de l'eau ou l'eau peut atteindre un port par exemple port mu misi mikebera tubwiye ko ishobora gutwagwa donc ni solution je sindi par exemple igituma naje ko poser question c'est je sais pas à qui m'adresser sindi umuntu neza kuvugana nawe ne kandi je nshaka kwitahira ariko ubona akazi ndagafise je umbwire ni ndege turajana nta kindi fise murakoze nesaba cyane ntumva je ndakunda abajene bafise ivyiyumviro ubwo nyene ucubona aha twebwe abatama nta numwe ariko ariyumvira ico cataye kingene twoshobora kuvyevita uzoce iyo projet uzoje kwa ambassadeur okay ama muyitunganye neza okay azoca yiturungikira kugira ngo uzoza usanga abo mukorana bamaze kwitegura murakoze cyane vraiment ibyo avuze nivyo nitwe tutegerezwa kuba ku Burundi kandi ibyo bavuga byo kugira gute na gute bavuga ngo hica ubwoko hica ubutegetsi bubi nawe perezida wacu turagusabye turagusabye dushimitse turagusabye dushimitse ubandanye gutyo ubandanye n'icyo cyiyumviro nta muntu azokuba ku Burundi atari umurundi umuntu akunda Burundi wese nagufashe kuba ku Burundi kandi ngira mwarabonye akarorero ngaka usambu yarakoze mu Buyenzi
n'abantu dufashanya twabe twenyene ditusaba leta ngo dufashe mugabo wiyumviriye ngo aba bawusambu barakora uzodufasha oye kandi ndagushimiye kuri icyo cyiyumviro ikindi ndashaka kubaza bamaze kukibaza kandi bamaze kubaha inyishu twashaka kubaza ikintu cy'icyo cya obera kuko utwaye utuntu ushiye abantu bamuhira izawadi ngo obera riha utwaye igikwembe kimwe n'ikirato kimwe ukirihire Prema icyo turakigusabye usanze umuntu arengeje ibintu bishasha 10 baramurihisha ariko ibi tutoragura ngaha tushiriye abantu bigorewe hariya turagusabye udusabire oberi reke kuturihisha birashitse urabona ko hariho uri kwaravyegeranya Colonel Rwasa Zakari navuye I Burundi en 2003 kandi kuva nkivayo sindasubirayo ndagenda ngarukira Nyamata mboni wacu ibwambarangwe sinjeyo proposition jewe nukuri umwamfunze mwamye muvuga nawe umuhungu wiwe niwe yamba lift ndi Ariege Olivier sebukwe niwe yaje kundaba bwa mbere mwigereza rya Mpimba wansabiye sorti ya mbere yigeze gukora muri Morutier nguyu aprode hash ndajya kuvijo isindajye Burundi kandi jewe naranditse igitabo cyamaze imyaka 10 kuri clé USB jewe nakuranye n'abana bo kwa Kinyamazinga kwa Baramba kwa Rusimbi n'incuti zanje I Burundi ndi umurundi kandi umurundi w'umutima n'ama projet ayo bavuga kwa utabatutsi dawe yanyita Zakariya hasaba ingabo wa mutu wanje we mwuzukuru wa Ndarusehero wagwasha gwantare rugamba nta kuvuga ayo majambo sha genda ugira ukora ibikogwa nja mu seminari nkuru umuzibirigi niwe yavuze ko ntashobora kuba pati ikubera iki ubibusoni cya buri bwambarangwe Simoni nta mwana ko ari uwiwacu ko kiratse Imana yitore ntandavayo ntangenda ndivirayo ntaho nzoje hose nzo muri nkorera Imana n'ubu mu makorare ndimo nja mwisemi ngiye ntuze njya gukora ikibazo cyo muri statistics nari bwakuze 18 mu wa mbere kandi ndabiraba nteka nabitoye mugabo reka ngende ndabibini nja muri economie et finance se utane uwatwigisha ibintu bya technology yari umubirigi atubwira reminere dufise ibyo byose mwavuze nikera harimo chrome nizimbye gusumba nikera harimo tungsten wolfram basneyzite butihinda mbuka asi kilometero ari butihinda arya mazahabu bayimba mbona hari abagiye no kuyimba baho uyitoye avuga imbohora ntiyavuga agaca baherayo rero jewe proposition nukuri naranditse igitabo ico gitabo kiravuga ivyabaye ni 72 narabona indiye mu gisirikari 72 yarondera akazi ndi inspecteur principal de l'économie des finances chargé du commerce extérieur par exportation imigambi guteza imbere igihugu yega hatangura energie harya hatwaye umuzungu w'umubirigi yicaye kwibuye à l'est de Rugari ingone yaramutwe yavumuro hajya bafashe abutu ba 70 ngahe baboshe babiri komude bagaterera muntuze mu ruvubu ingona ntiryo citifatiye ama etude yaheze kuri bagaza ministre de l'énergie de mine yari Nyaboya bahashize barrage iyo barrage yari mantu Burundi bwose umuntu akiro emwe umuntu n'umunyagihugu aba muri kaze ashobora kwiha electricity imigambi je naragize yo gufata abanyagihugu
nkagira association de paysans ndagenda warema ndaraba amatracteur d'occasion kugira ngo barime bari hamwe biri kuri clé USB ni byinshi n'ukuri arya turicana tura guterazanya imbere niho jewe mu gisirikare c'Uburundi sinigeze ndya abasirikare banje batariye muri Kamuha ndabishira hose muri kompanyi siporo iravayo bija mu makompanyi yose hano n'injuti yanje yabikurikije nawe nyene ningene yapfuye munyakarusi mubaganwa nuze umugore we journaliste arahungiye muri Angleterre nawe ivya 72 jewe nabafashwe ubwa mbere umwami ntare n'uwo twigana butoka Isidore n'amanote yanje ya comptabilité industrielle yanyatse nasuye kwandika ibindi ababikoze nabo ndasongoye Onesphore ntabiraho nande ndagushimiye cyane ndasongoye ariko nagira ndagusabe uzosubire kuva ngo ugarukira Inyamata garukira ukazi Bujumbura uzuca ndondera oya namaze kuronka garanti uzuca ndondera kugira twicarane ndumva woncira umugani ndageze mwiriwe son excellence monsieur le président n'abamuherekeje nitwa Mutoni Jo Brian nkaba ndi mu gisata nkora mu gisata ok merci nkaba ndi nkora mu gisata ca transport et logistique hama tukaba dufise service ya dédouanement ino turahura n'ingorane cyane gose zerekeye kwimporta amaproduit avuye i Burundi bivanye n'agasuzuguro durekurira kwimporta ino twashaka kubasaba mutugirire bureau d'études d'analyse icertifia amaproduit ava iwacu akaza ari certifié kubera baduha umwanya muto wo kudeklara kwinjiza amaproduit menshi akaza n'indege twamaze kwishura le transport bo baba bironke amafaranga yabo ukaca usanga nko ku matoni 10 uzanye bataye amatoni 8 ngo ntibiri certifié alors que vyaje kuri ku ndege yashitse lendi bakaca baguha gushika vendredi ngo ube wabisohoye mugabo bakaba bazi aho bagutegeye abikorera cyane cyane twebwe abisumamwe b'abarundi baba étranger bikadutera ishavu kubona n'abagriculteurs bo mu Burundi badashobora kuronka rekotombe ziva muri prix de vente ngaha urakoze cyane icyo kibazo ni très intéressant kuko turanakizi n'icyo turiko turamforosa BBN kugira ngo icertifie ibintu byose kandi ubu yaratanguye kugira ama certification ndazi yuko hari abo maze kubona bambwiye ko bafise ntuze certificate bakaronka n'amarisasi ubu bica biriko birakorwa mugabo ico ni ikintu gikomeye cyane nawe wiyomba nari mfise umwanya twagera tubivuganye gose kuko turakeneye yuko ibirimwa vy'i Burundi biza birazino kuko turazi ko babikunda murakoze rero ico tuzogikora dudatevye nkuko abandi babivuze nagira mbaze ndabashimire kuyu mwanya mwatanze mukumviriza abarundi nibaza yuko abarundi benshi batanguye kubishima cyane cyane kuri ya nama mwagirisha jewe nari nagiriwe ubuntu ndayibamo kuva igitangura mpaka ihere yindi yitwa forum sur le développement abantu bose barabonye ko bavuze bakikura ivyo nukuri abantu bakurikirana ivy'ubutunzi n'ivy'igihugu nta numwe atabishimye nuwo vuga yuko atemera atakwemera ivyo barabishimye bose rero ni inama mwagirishije ngaha mwumvise ko bose babishimye
rero izi nama mwatanguje mumbabarire sinivuze nitwa Rufyiri Gabriel mvuye Luxembourg nagize ibirometero byinshi nza ngaha iyo ngenda ntavuze numva byari guhava najewe bitamirira neza mugabo mwakoze cyane kumpa ijambo rero ngarutse kwizinama muri ko murayikoresha ni ikintu gikomeye cyane kuko nico gituma mumenya iby'abantu bafise by'ibibazo rero ntarinze kuja mu kubashimira gose hariho ikibazo mwishuye nari namaze gutegura bari bantumye abo twavuganye konje ngaha kijanye nuko bijye bagira mu Burundi no ngaha bo bikora ba ambassadeur ico mwamaze gutorera umuti ariko hari ikindi kigeretse kwico bantumye bavuze bati mwebwe muragiri aba ambassadeur nivyo bazokoresha izo nama mwavuze ababura amatara barabikoresha mugabo no bavuze bati namwe naho muzamuri mu Burundi murabigira ubuhinga bwa none ubu bwarashobotse murabe nka kabiri mu mwaka mufashe abantu bari hanze nabo mubumvirize kugira ngo bababwire ibibazo bafise murabona neza yuko nubu ntibashobora guheza bose murabibonye na mwebwe none badahejeje uno munsi bizosha bigenda gute numva rero byo bavyiza nkuko uwo muntu yabintumye murabe nka rimwe mu mwaka cyangwa kabiri mu mwaka mubashirire huyo mwanya muzobaho umurongo kugira ngo babashikirize kandi na televiziyo n'amaradiyo bavyumvirize kugira ngo mu vy'ukuri kandi n'inzira yo kubegeranya no kubiyegereza numva rero ico kintu kigarukako hamwe mwogenda mubishuye mukavuga yuko bikunda canke bidakunda byoba vyiza cyane kuko barabishashaye gose ico ni cambere ikigira kabiri nagomba kuvuga mwavuze ibintu bijanye n'intwari bereye ndabibona ingene mu bivuga ndabimazemmo imyaka irenga 200 ndi muri vyo narabonye ibibazo birimwo twese batwita abasazi nitwa abantu bose biruka ko babona ko mengo tura umusuma ntagira umukunzi umusuma n'umubandi je ndamwita umunyoni abo bantu rero nibo bansi ba mbere b'igihugu mwabivuze kandi mwamuri ko murabivuga rero ico ntwibaza ko ibi bintu vy'intwaro ibereye twiyumvira yuko mwuraba ukungene amajambo maze gushikiriza menshi cyane by'ukuri yoja mu ngiro ndazi yuko muri ko muragerageza kandi si vyoroshe murabe ingene vyoja mu ngiro cyane cyane nk'ibintu byo kwerekana ubutunzi abantu amategeko arahari ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 95 mu ngingo ya 59 ibwirizwa ryo kugwanya igiturire mu ngingo ya 29 n'ayandi mategeko avuga yuko umuntu agiye muri leta mu minsi itarenga 30 bayerekanye ubutunzi bwiwe ivyo bintu nuno munsi ntibiraba ivyo bintu n'ukuri ndabasabye kubahwa mukuru w'igihugu ivyo bintu murabe ingene vyoja mu ngiro kuko ivyo muvuga je ndabona personnellement nshobora kuba nihenda baganiza ko ntihenda naho biba bidashoboka jewe ndabona ko ubivuga ubikuye ku mutima nivyo mbona arabanda bibwira bakavuga ngo sivyo mugabo nivyo mbona nagenda basabe rero ivyo bavuga yuko umengo sivyo murabe ingene mu bishira mu ngiro kugira ngo ibintu bigende neza ikindi nagomba gushikiriza ni icivugo kikunda kuza kiravugwa ngo ntukorako mwese muramaze kumva ngo ntukorako muramaze kubyumva ibintu rero bya ntukorako kandi vuga mu mugambwe SNDFDD nibo babivuga ivyo bintu rero bya ntukorako ntibishobora kubana na ca kivugo c'igihugu mwe mwashiraho hari ikivugo mwashizeho muvuga muti umunwa wose uronka icurya umunwa wose umufuko wose ugira amafaranga none mwe mwumva hari abavuga ngo ntukorako abandi nama mugaca muvuga ngo mugaca muvuga yuko umunwa wose uronka icurya mwe mwumva ko ari kibazo nagira ndabasabe mutegeke mu mugambwe ico civugo bikureho ntizosubire kuvugwa uzokivuga azobasa n'ubuhemukiye igihugu kuko ntibishoboka ko bamwe bavuga ngo ntukorako none mwumva vyogenda gute ivyo rero numva vy'ukuri vyoba vyiza gusumba icanyuma nagomba gushikiriza hari ikintu mwavuze cy'amafaranga amaze kugaruka imiliyaridi 4 jewe ndi mu bantu bakurikirana budget cyane y'igihugu
muraraba ko ayo mafaranga agaruka bataca bayashira ahubwo bataca bayanyuruza kandi reka ndababwire mwese murazi ico bita processus budgetaire bihera kuri lettre de cadrage gushika kuri contrôle de l'exécution budgétaire jewe ivyo ndabikurikirana kuva kuri lettre de cadrage budgétaire gushika kuri rapport d'exécution budgétaire ubu rapport d'exécution budgétaire zimaze imyaka 5 zitasohoka kuri hariho rubrique iri mu byo bita les recettes exceptionnelles hariho rubrique yitwa recouvrement des fonds détournés iriko 1,250,000 francs imaze ko kw'imyaka irenga 34 none iyo rubrique iri yitwa recouvrement des fonds détournés hariko 1,250,000 mwe mukovuga ko hinjiye 4 miliyari none yatwawe nabandi amahera depo nta faranga na rimwe nta mukozi wa leta numwe afise uburenganzira ku dépense amafaranga adaciye muri budget ya leta abari umusuma none amafaranga bacabaza kuyakoresha he haca yitwa ngwika acagira izina irihe genda umukontable ndabizi none acajahe rero rero hisha ndaguhinyisha urakoze cyane rero wewe ndazi by'ukuri kutari umusuma nabivuga iminsi yose nturi umusuma utari umusuma rero abasuma ndagusavye nyakubahwa mukuru w'igihugu abo bantu mwavuze nibo bazobuza tutera imbere ntidushobora gutera imbere hari bisuma hari ababandi hari abanyoni abantu bashobora gutuma dutera imbere rero ndabasavye mugerageze murabe ukungene ayo mafaranga yo kwegeranya mwavuze ikintu kijanye na budget ko mugiye budget ya 2022 2023 yuko muzoyikora nukuri ni mugire ico bita budget projet nizotuma abantu batera imbere menga twari kumwe gihe twabitegura nuko nyene nukuri muzoba mukoze cyane kuko kumva Burundi tubaguma vango burakenye twese biratubabaza jewe mu bambere birambabaza nifuza ko igihugu coba kifise potentiel gifise ibintu byinshi cyane nta muntu numwe yoshobora kumva ko ivyo bintu bishoboka bidashoboka rero mu ijambo rimwe kugira ngo mpeze ndafise amadosi nifuza yuko ndabashikiriza ayo madosiye enda muyakire kubera ari byinshi nifuje yuko muvyakirira mwebwe nyene abashikirize mwebwe nyene muvyakirire kugira ngo uwo n'umuvugizi wanje yego kugira ngo ejo uyu muntu murabona uyu muntu ngaha baba uyu muntu urabona gaprezi raba uyu muntu urabona uyu muntu raba uyu muntu nitwipfuza yuko uyu muntu ashonje gutya twosubira kumubona mu Burundi ntawo twipfuza urana hari umwe aho hari n'undi tuvuga rumwe nivyo bitwica tuvuga rumwe ntugire ikibazo